garagara ko ndi mwishengero abambona nk'umukristo imigenzo y'idini yose narayubahiriza nibikogwa n'amabango mwishengero nari ndabifise kuko nta cerekana ko ndabibangikanije n'ubwo buhinga bwo kurondera ivya maji ndinda shika mu mwaka w'icumire ntarahura na Kristo ahubwo nkobereje cyane kuba umuntu akomeye n'ugwaruka twagendana mu bijanye na maji. Bibiganiro vyacu vya New Praise TV turabaramukije amahoro ya Kristo abane nanyu aho muherereye hose. Nkuko musanzwe mubizi New Praise TV ni rumwe mu rubuga canke mu mbonesha kure z'abantu bizera z'abantu baba Kristo zibashikiriza ibiganiro bitandukanye bishobora kubafasha mu buzima ru Kristo. Nkuko musanzwe mubizi mu buzima umuntu aragenda ahura n'ibibazo bitandukanye canke aca mu buzima butandukanye haraho vy'ukuri ubwo buzima acamwo bushobora gutuma amenya Imana canke se kumenya Imana vy'ukuri bikaba mu buzima bwiwe canke se umuntu akihenda ko yamenya Imana ariko vy'ukuri atarayimenya. Kuri uyu munsi rero uri hejuru dufise umutumire yitwa Irakoze Amos niwe agiye kudushingira intahe atubwira ingene atubwira kahise kiwe ingene yahuye na Kristo amaze guhura na Kristo ingene ubuzima bwiwe bwahindutse nuko ngene vy'ukuri ariko arashishikara ubuzima bwo kwizera Imana. Muri make rero nk'abariko baradukurikirana mwo kwibaza ati mbega Irakoze Amos ninde? Murakoze cyane kuduha ikaze kuri imbonesha kure ijanye na cyane no gukwiragiza ubutumwa bwiza mu bantu. Ndishimye kubana namwe. Yego cyane natwe biraduhimbaye gose vy'ukuri kubakira mu biganiro vyacu. Yego cyane. Hama nkuko mwamaze kubivuga amazina niswe n'abavyeyi ni Amos Irakoze. Yego. Nkaba mvuka mu ntara ya Ruyigi. Niho navuki ndahakurira igihe kitari gito niho nahuriye na Kristo. Ego. Navukiye mu muryango w'abantu basenga. Hanyuma nagize amashure y'intango mu ntara ya Ruyigi nyene kugeza nze kuri kaminuza. Ego. None rero mu buzima bwa misi yose nkorera Imana nkaba ndumwe mu barongoye umugwi w'abizera Kristo bava mu karere ko mu buseruko ka Ruyigi. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane gose mutumire wacu muhire mu biganiro vyacu vya New Praise TV kandi murakoze ku mwidondoro mutanze ko bariko baradukurikirana mu biganiro vyacu. Nizigira ko abariko baradukurikirana vy'ukuri bamaze gutahura umutumire turi kumwe uwariwe aho yavukiye n'ubuzima ariko aracamwo ariko kandi n'igikogwa ariko arakora muri no misi nk'umukristo ko asanzwe ari mu barongozi barongoye izindi ntama z'umwami wacu Yesu Kristo. Rero tudatevye twagomba tugire mu idonido tubwire mu ncamake ndazi ko intahe yawe ni ndende gose ndabizi cyane gose ariko ndagomba tubwire muri make mbega wahuye na Kristo gute utarahura na Kristo wari umeze gute. Ego na cyane ko hari abantu benshi bavuga ko bavutse bakijijwe bavutse bizera mbega nawe uwo dufashe ukadubwira muri make utarahura na Kristo wari umeze gute mbega umaze guhura na Kristo vyagenze gute? Murakoze cyane. Imbere yuko ngira icyo mvuze nagomba mbanze sangize bene data ariko baratwumviriza ari abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura abariko baradukurikirana bari mu gihugu hagati canke hakurya y'amazi. Imbere yo kugira icyo mvuze ku ntahe y'agakiza tubanze dusangire umurongo w'ijambo ry'Imana uri mu butumwa bwiza
uko bwanditswe na Yohana ego igice cya mbere ndasoma nyarukije ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana aha muri iki gice cya mbere ku murongo wa 12 havuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Ego cyane. Iri ni jambo ngomba kwisunga. Ego. Na cyane cyane mu kuvuga ingene nahuye na Kristo. Nabivuze mu mwidondoro ko navukiye mu muryango w'abantu basenga. Ego. Sindifura mu muryango. Nari mfise ivyo nkurikira, ivyo abavyeyi batubwira, ivyo bakuru banje bamfatisha nk'impanuro nkiri muto. Ariko ndiko ndaca ubwenge harageze igihe nanje niyumvira ivyo nokora kugira ngo mbeho neza, nteze imbere umuryango, nzoshike kwihangiro rishobora kuzovugangwa mu mateka y'igihugu y'akarere mvukamwo, eka mbere mu ihangiro ryanje nagomba kuzoba rurangiranwa mu mateka y'isi. Ivyo rero narabona neza kugira ngo ndabishikire ko bitegerezwa kunsaba inguvu mu muryango batompa. Nakuze n'umuntu akunda amafilme, nakuze n'umuntu akunda urunganwe, nakuze n'umuntu akunda mvuze amafilme ni ibintu by'utugenegene amareresi. Ariko mu ntego yanje ikintu numva ko nkwiye kubamwe rurangiranwa cyari kijanye na maji, ikintu cyo gukora ibitanganza. Haragera igihe baba tugobera gusoma Bibiliya mugabo nkumva ko hari ibintu ntatahura, mugabo abavyeyi bakavuga yuko Yesu akora ibitangaza. Mugabo Yesu nanje mu buto bwanje numva yuko ivyo bitangaza akora nanje nkwiye kubikora. Ubushobozi yabikoresha ntabwo narinzi, mugabo narumva yuko namba yarakora ibitangaza agakiza abagwaye akazora abapfuye, ivyo bidushobokera twese. Kuko majambo make numva mu byo batwigisha abavyeyi bacu no mwishengeri wacu twarumva ko hariho umuntu ashobora gukoresha ibitangaza. Rero nanje numva ahubwo nkwiye kuba muri bamwe bakora ibitangaza. Hama ico gusa nari nizeye ko ari uko nabona mu byo mbonesha amaso atari vyizegwa ko maji ari kimwe mu bishobora gutuma umuntu akora ivya bitangaza. Cankura rero muri ubwo buzima mbana n'urunganwe, sinahanuza abatama nahanuza abajene tungana bonshigikira muri ico gikogwa. Hanyuma niga amashure ya primaire, niga secondaire, igikogwa cyane narondera guteza imbere no gushikako cari cyo kuba umuhinga mu bijanye na maji. Ivyo rero nukuvuga harageze igihe naho nakuriye umuryango w'abantu basenga bintandukanya cyane na bene data. Ahubwo cyangerageza kwifadikanya n'umuntu wese yogira icafasha mu buryo bwo gushobora gutera imbere muri ubwo buhinga. Ivyo rero kugira ngo tubironke twarakora urugendo tukarondera amasanamu ku matelefone, ubuhinga ntibwari bwatera imbere, tukarondera abo dufasha tugakora ingendo ziduhuza n'izindi ntara. Twari dufise abagenzi baza kuturonderera ubuhinga muri Kongo, baraturangira abantu bakoresha ibintu vy'imiti y'ikirundi kugira ngo umuntu abe umuhanga mu vya maji i Tanzania. Ivyo rero kandi nabikora ndi mwishengero. Mugabo kubera ntagomba no gutsitaza abavyeyi n'abantu twabana mu kibano banzi nk'umukristo, twabikora mu masaha yo mwijoro. Umuntu akamara ijoro ryose ariko aragenda mugabo kugira ngo ashike kuri ya ntego. Nari umuntu akunda amafilme, nkabona filme z'abahindi, filme z'abashinwa, ukuntu mu makarate bakoresha ubuhinga bugezweho, tukumva ko dufise inyota yo kuzoshika kuri iryo hangiro bagezeko, mbere twe tukabasumbya. Ivyo rero twari dufise amaraso ashushe kandi tukumva ko dufise tuzogira inguvu nyinshi tugashika kuri ugo rugezo ku buryo duteza imbere akarere tuvamwo n'igihugu kikatumenya, mbere tukajya no mu mahiganwa yo mu mahanga muri ivyo bintu vya maji. Ivyo rero nukuvuga ko twavyinjiramwo vyaradutandukanya cyane na Kristo. Vyagaragara ko ndi mwishengero abambona nk'umukristo, imigenzo y'idini yose narayubahiriza, n'ibikogwa n'amabango mwishengero
nari ndabifise kuko nta cerekana ko ndabibangikanije n'ubwo buhinga bwo kurondera ivya maji ndinda shika mu mwaka w'icumire ntarahura na Kristo ahubwo nkobereje cyane kuba umuntu akomeye n'ugwaruka twagendana mu bijanye na maji. Yesu abahezagire cyane. Urakoze cyane gose umwene data Irakoze Amos kungene mugerageje kutubwira kungene Kristo yashoboye kubihishurira, ariko kandi nshingira akabazo numva noshobora kubabaza. Mwavuze ko by'ukuri mwisanze mwavukiye mu muryango w'abantu basenga kandi namwe mwakuze babigisha abavyeyi banyu babahindera nziza yo gusenga, yo kugenda gusenga no gusoma Bibiliya. Nshingira ikibazo kuko ndakunda kumva abantu benshi bavuga yuko umuntu ashobora kuvuka akijijwe kubera ko yavukiye mu muryango w'abantu basanzwe basenga. Namwe by'ukuri nkamwe mugerageje kuraba intahe y'ubuzima bwanyu, mbega ngo bivuga ko iki ni giki mwobwira abariko baradukurikirana kumbonesha kure yacu ya New Press TV? Abahumugisha mu bisanzwe aha abantu benshi barahihendera. Hari abantu wumva intahe zabo birata ko bavukiye mu miryango y'abantu basenga. Umuntu akavuga ngo je ngo ndi umukristo. Mugabo ijambo ryatubwiye ko abamwakiriye nibo barose ububasha bwo gucika abana b'Imana. Umuntu ashobora kwakira impanuro yahawe n'abarongozi b'amashengero akazigendera, mugabo atigeze aronka iyi mbuto y'agakiza itangwa na Kristo. Kuko muri iyo myaka yose jewe namaze nabonekana nk'umuntu w'umukristo mugabo ntarigera mpura na Kristo. Rero hari itandukaniro ryo kwizera Kristo no gutonda mu ishengero kanaka witwa kuri umukristo mugabo utarahinduka. Yesu abaheza. Ariko bandanije gato hajya musi aho mwasomye no havuga ngo nibo batavyawe no kwipfuza ko umugabo n'umugore ariko bavyawe niki ni Imana ubwayo. Rero birumvikana ko by'ukuri umuntu yitwa uwizera canke yitwa umukristo w'ukuri mu gihe amaze kwakira Kristo Yesu hama kamuhereza bwabo basha mwariko muratubwira bwo kwitwa umwana w'Imana. Ego cyane gose murakoze cyane. Hama mbega none mwene data Irakoze Amos mugerageje kuraba ubuzima mubayeho ubu n'ubuzima mwari mubayeho igihe mwihenda muvuga ko muri abakristo ariko mutaraba abakristo bashitse, mbega mwogerageza kutwereka ubutandukane canke kungene ubuzima bwa mbere n'ubuzima murimwo bwo butandukanye? Ego cyane. Kandi kugira ngo nkwishire kuri iki kibazo ubwa mbere bwobwo jewe narabona bansengera bamfitiye umutwaro mugabo sinabiha agaciro ko je nabona ataco dupfuye n'ishengero. Nabona ibyo ndiko ndakora ari bizozanira inyungu umuryango, bizonteza imbere, bizoteza imbere ikibano, kandi nico gituma numva ko bariko barambwira yuko ntasenga sinabitahura. Ari nabwo kugira ngo ndabitahure nahuye na Kristo mbona ntubona. Ndavyibuka ndiko ndakora urugendo tuja mu mashamba yo muri Parike National de Ruvubu. Kuko ubundi je navuka hafi y'uruzi bita Ruvubu. Twakorera imyimenyerezo yo muri ubwo buhinga mu biyaya by'uruzi bita Kayongozi no muri Parike National de Ruvubu niho twari dufise ama centre de préparation. Ndavyuka rero nkobereje umwete muri ivyo nka kumwe Sauli yabigira atarahura na Kristo. Ikindi gihe mvuyeyo agatiro kameze nka kantwara nsinziriye numva ijwi ry'umuntu ampamagara ndi mu nzozi. Sivyo rirambwira ati Amos, wewe waragize umwete wo gukora ibintu utazi ivyari ivyo. Ndagerageza kugwana nari kuko narumva neza ko mfise ivyo nsigura ko ibintu nkora bifitiye no mu marimana. Mugabo iryo jwi numvise ndi mu nzozi riranyereka neza iherezo y'urugendo rwanje. Ku buryo ryanyigishije nkumva ko nkwiye guhinduka nkafata ingingo, kandi ivyo bintu vyarangoye. Kuko ryo ryambwira ko bana na Kristo. Nkaheba abagenzi twagendaga banyigisha karate. Bandangira abapfumu bari. Kandi twari dufitanye ubucuti. Mugi ryo ryambwira kwimatanya na Kristo sinkurikira umuntu numwe, nkakurikira ubuyobozi bwo ariko arampamagara ari umwungera. Nikanguye nafashe ingingo. Ndabwira abavyaye ati nukuri jewe numva ngomba kubona n'abakozi b'Imana. Ntababwira ibintu mbonye. Kandi muri mwebwe nta muntu umwe twobivuganako.
ugo rugendo bararumfasha ndabona n'abakozi b'Imana ndabibabwira mugana bo nyene ndabatumbereye barambwira ati vy'ukuri uyu muntu yahindutse ntaje nkuko twari dusanzwe tumuzi ko nari umuntu w'umuguruguru nari umuntu w'umustar nari umuntu nyene numva ko mu bisanzwe mu byo twakora n'ibyo twifuza gushikako twagomba kuba abantu barurangirana muga ngenda niyoroheje nahuye na Kristo yanyigishije ngo inzira nkwiye gufata kuva ubwo ntarindijwe nakurikiye narumvise neza ko iryo jwi rinyemeza yuko ivyo nariko ndarondera naho nobishikiriye ari ubuhombe kuko ari vy'akanya gato kuva ico gihe numvise iryo jwi ryandemyemwo ivyizigiro bw'ubuzima bw'iteka ariko igihe nari muri ivyo vya maji nta buzima bw'iteka nari nitetse nari nzi yuko umuntu avuka hama agapfa bikaba bihetse mugabo ndasigurirwa ivy'ubugingo tuzoshishikariramo inyuma y'uru rupfu mu bisanzwe yataba Kristo nta muntu numwe yari kunsigurira ngo ivyo bintu ngo vy'abaporoti ngo vyo kwizera ngo birafise umumaro ahubwo je nabona ko ivyo turimwo byo gukoresha umwete wose umuntu agashika ku ntumbero yiwe ari byo vyiza mugabo Kristo Yesu acaranyigisha ko hambavu yo kuronka amahoro yo mu mutima umuntu yizera Kristo abikiwe n'ubugingo bw'iteka na iki gihe cyo kuba ngaha ku isi ni cyakanya gato umuntu arashobora no gupfa ico yipfuza gushika kataragishikira mugabo kwizera Kristo Yesu bitubikira n'ubundi bugingo bw'iteka umuntu ashishikariramwe amaze no kuva ngaha ku isi kuko ijambo ry'Imana riranatubwira ngo icyatumye urukundo Imana yadukunze niko gwahiteye kuduha Kristo Yesu gadupfira kugira ngo umuntu wese amwizera ntazapfe rubi aha abantu twizeye Kristo hari ikintu twakiza abantu batazi twakize gupfa rubi duca tubikiga ubugingo bw'iteka aha naho nova muri studio naho aboheza kunkurikirana bakumva ntagize accident sinkibashishikana imirimo ngaha muri iyi si noshishikara kuba mu bundi buzima bw'abizera ariko umuntu atizera Kristo we wacashishikara mu bundi buzima bw'amagogo cyo bita enfer mugabo abizera Kristo dushishikara mu bundi buzima bw'iteka ubuzima bwo kugubwa neza kuko twizeye Kristo twingako yisi rero ico twungutse kuba twarizeye Kristo dufise amahoro y'umutima kandi nagomba nakubwira kuva nizeye Kristo naho ivyo vya maji n'izindi mbono ayandi ma visionary mfise vyose vyampindukishano ntaco nahomvye ahubwo mfise amahoro y'umutima aseseka nk'uruzi kuko mfise n'ivyizigiro vy'akazoza ko nzora mu bugingo bw'iteka Yesu abahezagire cyane nuko rero narungutse mu bisanzwe ntaco nahomvye kuko numva Kristo Yesu ampagije haleluya by'ukuri iyo niyo nkuru nziza kubizera bose aho bari mu mahanga atandukanye nuko by'ukuri Kristo aba muri bo hama akabarongora mu buzima bama barimwo imisi yose kuko nta handi umuntu ashobora kurongera amahoro atari muri Kristo Yesu tuvuze amahoro hari abantu bacabona yuko kuba umuntu afise imiduga afise ubutunzi afise ibonekana bacabona umenga niyo mahoro yonyene gusa ariko hari amahoro atangwa na Kristo Yesu ahabwa abantu bamaze kugira gute kumwizera murakoze cyane gose umwami Yesu abahezagire rero sinzi ko mufise nk'ico mwoshobora kubwira bariko baradukurikirana isi abantu bariko baduha bari impande zitandukanye ko hariho impanuro woshobora kubahereza na cyane cyane nk'abizera bariko baradukurikirana canke se abatarizera batarakira umwami Yesu abakiri muri ubwo buzima nawe wabayemwo sinzi ko mu kurangiza hari ico worangiza ubabwira nk'impanuro ishobora kubafasha nk'abizera kugira ngo nabo babe muri uno buzima nabo bayemo bw'uno munsi ubuzima bw'umunezero ubuzima bwo kumva uguwe neza naho vy'ukuri hari ivyo utoshobora kuronka mu buryo bugaragara ariko kumva ko muri vyose ko amahoro atangwa n'umwami wacu Yesu Kristo ko aguhagije mbega none mutumire muhire umva woshobora gutanga impanuro iyahe ego ikintu nobwira abariko baratwumviriza murabona ubuzima tubamo mu isi bugabuye mu mico ibiri niko na Paulo yabwiye ishengero ry'Igalatiya ariko aravuga iby'umwuka wera n'ivya kameremere mu bisanzwe nta muntu ashobora kubaho mu ruhande yifuza umuntu ategezwa kuyobogwa na kamere k'umubiri cyangwa kayobogwa n'umwuka wera nubwo buzima tugabuwemo twese rero
ku bantu batarakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza barakwiye kugira umutwaro. Nibyo hari igihe tuba dufise ibintu dukora kandi bidufitiye inyungu, ukabona ko kwizera Kristo iyi myanya bakizwa bafata barondera Imana umengo no guta umwanya biranababuza objectif. Hariho nabo tuganira bakavuga ati ahubwo gukurikira Kristo Yesu no gutakaza umwanya ni n'umugigo w'abantu b'abakeha bwenge. Ugasanga abantu mbere bakonsidera abantu bakurikira Kristo Yesu nk'abantu atabwenge bagira. Ariko nagomba ndakubwiza ukuri jewe nk'icyariho cyo gushingira intaha ivyo naho nahevye maji n'ibindi byose nabona ko bizonteza imbere. Gutunga Imana data wa twese na Kristo Yesu n'umwuka wera muri jewe byambereye ubutunzi bw'akabura rugero, ntacyo nahovye. Kandi ku muntu atizera akwiye kugira umutwaro wo guhura na Kristo agahishurirwa, kuko agakiza nihishurirwa, akabaho mu buzima ari mu ngaha musi y'izuba yiteze n'ubundi buzima azobamwo inyuma yo gupfa kwiwe, aribwo twita ubugingo budashira kubizera. Hama ku bantu bizera bakwiye kuzigama ubu butunzi bafise, ubutunzi butaboneka, nkuko kivuze ubutunzi ataramazu, ubutunzi atari miduga, ubutunzi atari bihinda, mugaba gatunga ya mahoro yo mu mutima atangwa na Kristo Yesu. Hama ikindi naco bakagerageza kwama ivyamwa vyiza nkuko ijambo ry'Imana ribidusaba, kuko nta kindi gishobora gushiraho itandukaniro ry'umuntu yizera n'utizera uretse ivyamwa bigaragara ku bantu bizeye Kristo, kuko bakora nk'ivyo Kristo yakora. Kandi niwo twahawe nka vrai modèle, nk'igishizwe imbere y'umuntu wese yizera dukwiye gukurikira. Nta muntu ashobora kuzimira ariko akurikira ijwi ry'umwungere yamuhamagariye Kristo Yesu. Imana ibaho umugisha. Aho numva muvuze ku ruhande rw'abantu basanzwe araba Kristo, basanzwe bizera, basanzwe bari mu ishengero ry'Imana, bega none nko ku bantu nabo batarizera cyangwa nko ku bantu batarakira umwami n'umukiza Yesu Kristo, nabo mwoshobora kubahereza nk'impanuro mu kurangiza ikiganiro cyacu. Ikintu je no hanura umuntu atarizera Kristo, yaba uwavukiye mu ishengero canke mu muryango w'abantu basenga, canke umuntu atigeze yumva aya makuru y'umwami twizeye Kristo Yesu, icambere cyo nuko yogira umutwaro. Mu bisanzwe mu bitugize twese turiyumvira. Hari ikintu rero gikunda guhenda abantu batari bake bakagira ivyiyumviro bigarukira hafi, umuntu akabona ivy'uno munsi canke ivyejo, ugaca usanga biramunaniye kwiyumvira ku buzima bw'ejo hazaza hakuri. Bikabuza abantu benshi kwizera umwami. Bisanzwe ibanga rimwe dufise muri Kristo Yesu nuko dutegura ubuzima bwiza tukiri no mwisi, kandi tumaze kuyivamwo tugahabwa kwabira bwa buzima bw'iteka, ubugingo budashira. Umuntu wese atarizera uyu mwami, umuntu atarahura na Kristo ari mu ishengero canke ari umuntu atarumviza inkuru, ikintu ahomvye n'ubuzima bw'iteka. Ndabatumira cyane kugira inyota yo guhura n'uyu mwami Yesu yampinduye, kugira ngo nabe baje mu mubari w'abantu babikiye ubugingo bw'iteka. Wobura ibintu byose ngaha mwisi, mugabo gutunga buno bugingo ni ikintu dovareye. Umuntu wese akwiye kukirondera agashora byose byafise, muga agafite Imana mu mutima, agafite ukukwizera, agafite Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, agafite ubushobozi bwa mwemo bumurongora mumufashisha gukomera muri iyi nzira. Igihe ciwe cyo gutaharenganye iyi si akakira ubugingo budashira, ubugingo bw'iteka. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane gose mutumire wacu kuba mwashoboye kutugomwa mukaduha umwanya nk'uyu kugira ngo vy'ukuri tuze kubasura canke tuze ko bagendera mu Kirundi gitomoye neza, kugira ngo mushobore gushikiriza intahe yanyu, intahe y'akahise kanyu abariko baradukurikirana kumbonesha kure yacu ya New Press TV. Turabashimiye cyane gose mwe vy'umwihariko, kandi vy'ukuri turanabateye n'intege mu rugendo rwanyu kugira ngo mushishikarire ubwami bw'Imana, kuko dufise ivyizigiro vy'ukuri ko abamwakiriye bose ko bazomusanganira ku bicu igihe azozira kuza gutora umugeni we mwisi.
turabashimire cyane gose tuvuga ngo amahoro ya Kristo abane nanyu nikindi gihe tukaza kubagendera ko muzoshobora kutwakira hama mugasangiza abariko baradukurikirana ku rubuga rwacu canke no kumbonesha kure yacu mukabasangiza ivyo umwami wacu Yesu Kristo yabahaye kuvuga. Murakoze cyane gose, umwami Yesu abahezagire. Sinzi ko harako mwovuga mu minota mike ya gose mu gusezera abariko baradukurikirana. Nagomba kubashimira namwe kora akakigoro mwagize ko kutwiyumvira ko kugira ngo ntitwigungane ivyo umwami Yesu Kristo yadukoreye kuko niko murimvi yavuze umaze kubona ivyo Yesu agukoreye bibwire n'abandi kugira ngo bahinduke kandi tumaze kumenya agaciro k'ivyo twakiriye bwabaye ubutunzi bukomeye kandi twawuherewe ubuntu dukwiye kubwira abantu bose bakabwakira. Rero mwakoze cyane, turabashimiye. Ego turashimiye abanywanyi banyu, Imana ibaho umugisha cyane, n'ubutaha nimwatwikorako tuzobagamburukira. Yesu Kristo abahezagira.